Hello guys, nongeye kubaramutsa ndabipfuriza amahoro n'imigisha aho muri hose ku mpande zine zigize isi. Ni ICUBAHIRO TV kuri micro muri kumwe nkuko bisanzwe na ndayikengurukiye Lucky, ndi kumwe n'umupampe wanje ngaha bamwita Alexon DJ, musanzwe mumuzi naramupresence kuva kera, nawe arashobora kubaramutsa. Abakunzi ba ICUBAHIRO TV ndabahe mwaramutse namwiriwe bivaye naho murereye hose kuko bisanzwe kuri micro muri kumwe na DJ Alexon K uko namana babwiye. Okay, DJ Alexon K niwe turi kumwe kuri no munsi kuri kamera, turi kumwe na ICUBAHIRO patient, hanyuma niwe aba agejwe n'ivyo mu buhinga bw'ivyuma. Nkuko bisanzwe rero mutubabarire cyane, hariho byinshi byagiye biracamwo, baravuga mu kirundi ngo ivyuma ntibisezerana. Ndabeshe abakunzi bacu nuko bimeze, ivyuma ntibisezerana, hariho utugorane twagiye turabamwo duke, hariho ibyagiye biracamwo bike, ariko kubw'Imana byose byarashobotse. Aba manageri bacu nabo turavuga tuti big up sana, ntimwadutereranye, mwakomeje kutwitaho mu buryo tutaziga, mwakomeje kwirukanga kugira ngo twongere duhagarare. Mu Giswahili bavuga ngo gusimama imara. Kuri no musuri hejuru rero twaduza imisozi, twambutse ibiyaya, ubu neza na neza duhagaze ahantu bita ku gasozi ka Songa mu ntara ya Ndibaza musanzwe muhazi, murabona imisozi ukuntu imeze. Numusozi mwiza cyane, na hantu hatotahaye, na hantu hateye igomwe. Ugiye kuraba ibiyaya, ugiye kuraba imirima yaho, ugiye kuraba imisozi, ibiti biteyeho, ewana na karoruhore womenga turi mu bihugu by'Iburayi kabisa. Nkuko bisanzwe rero je ndasubiyemo nkababwira ati big up sana abakunzi bacu, abadokurikira bose, kubita ko like, kubite ko subscribe, hanyuma usharinge kugira ngo ntuvyigumize ko, ubabwire ati bagarutse babandi, abajama bawe bose ubabwire ati babandi bagarutse, kubera ndazi hariho beshi barize cyane. Reka Alexi K nawe agira icyo babwiye abakunzi ba ICUBAHIRO TV. Yes, urakoze kumpa kajambo. Ngo bisanzwe twagarutse kuri ICUBAHIRO TV. Haro beshi bari baturindiranye igishika kidasanzwe, batubaza ngo meze gute. Kuno musi murazi ko ibyuma bidasezerana. Byagize nyina akapane gatonyi, ariko twakwitiye kwa makanika ndibaza yabigize neza, abikontoreye fresh. Uko bimeze rero abakunzi ba ICUBAHIRO TV, twagarutse tubibutsa yuko tugomba guhamagarira abasanzwe bafite impano zitandukanye. Hari abaririmbyi bari indirimbo z'Imana, bari muziki, hari abasanzwe baririmba, aba comedian. Bose turabakire muri ICUBAHIRO TV kugira ngo twamwe tubagirane, tubagirane bakora. Yes. Nkuko bivuze Alexi K, ntabwo tuje gukuraho ibyari byaragezwe tugitangura ICUBAHIRO TV, ahubwo tuje kubinogerereza. Hariho nakarusho, hariho nibindi tugiye gukora bitahora bikogwa. Abakunzi bacu tuje dushushe cyane, kuko iyo umuntu avunitse amaze kurondera ibekiye uca usanga hahandi naho hasigaye hakomeye umenga hagiye imbaraga zidasanzwe. Yibuka gucumbagira. Nkuko twabibabwiye kuva bwa mbere, Alexon wewe arakunda, murabona ni bogari cyane. Hariho amakupre usanga yinyegeje cyane, turabahaye ikaze, karibu mwigishe urukundo abantu, mubigishe. Hariho abatama n'abatamakazi bashobora kuba barabanye kuva kera, karibu mwibira kabanga ugwaruka gw'iki gihe gute bobana n'abandi abantu bubakanye kugira ngo tumenye natwe ingene duzoshobora kubana tugasazana. Ndabeshe Alexa nubeshe ariko Lucky uri muri couple urafite nibazo uri muri couple urayifise wewe. Ubuje nanje naramaze kuronka ICUBAHIRO TV ntako kitagize, barasutsemo service ubu meze neza. Ikintu kimwe nk'ikintu kihari, wenda ke interview yawe ya mbere ngaho ICUBAHIRO TV. Don't worry. Ya mbere ndotangwa rogirane kapo yawe. Nzobibakorera. Amakupre kabisa, baba bakuze, baba batoya, baba n'abakiriko baravyiga, baze batubarire ati mu buzima bwacu bimeze gutya, kugira ngo dusangize ivyiyumviro, kugira ngo twumve ingene isi iriko irevoriwa. Hariho abasaza beshi usanga bashaje bagikundana umenga baracari muri sherishushu, ugasanga n'ibintu biryoshe cyane. Hariho nabandi bipfuza ati none jewe nzongana kujyanye ngikunda madamu wanje ko mbona umenga yashaje vuba. Egera bajya batamanyene, egera bajya basaza bababwire. Ndabeshe Alexon nubeshe kweli.
That's all right. Umupampe wanje nawe Alex ni murabona ni G yanje ewana. Ariko ibintu by'abademu yarase guhitamwe sinzi cyarindiriye ewana. Oya just agenda fise. Ariko atura kuri Cyubahiro TV. Hano benshi kuma biyumvira ujya bogare ndayikeneye bamwe abakobwa no ndabwira. Oya agenda fise. Ya urafise Alexon yababwiye arafise ariko je nanje ndafise kweri. Nimunyiyumvire cyane. Ndafise turiko turapangana gahunda ndabona vision ndabona iyo bizoja ya sindiko ndabaca umutima ariko mukomeze mu nkunde nka musaza wanyu nanje ndabakunde nka bashiki banje hanyuma dukomeze kwiryohererwa yo abaririmbyi murahawe ikaze abakinyi ba filime murahawe ikaze abakinyi ba comedy murahawe ikaze abamenyesha makuru murahawe ikaze binyuze ko Icubahiro TV murashobora kuronka promotion ndabeshe nubeshe n'ukuri n'ukuri ngo dukeneye cyane ya nukuri ndabashimiye cyane abakunzi bacu mukomeza kudukurikirana ndabashimiye cyane namwebwe mutahise muva kuri channel yacu hariho benshi baguma baza kuraba yuko hari bishasha twasize ko ndabakengurukiye cyane bimwe bivuye ku mutima kabisa ko mutigeze dutererana ko mutigeze mwumva mwaduhaze kuri iyi minsi mikeya twari tumaze tutariko turakora kubera ibibazo ibi na biriya egome byaratugoye kubatangariza yuko twagize ibibazo ariko turabakengurukiye cyane ku buryo bw'uko mwatwitayeho n'uyu munsi ko mugiye kulayikinga mukubite ko byose bya bindi byose hanyuma rekana GK hano agira icyo ababwiye mu mvo zo kubasezera bakunzi ba Icubahiro TV turabashimiye cyane kuko mugenzanje yabivuze raki bose ni biga mwese turabashimiye cyane kandi turabakunda cyane twari ku bwanyu ciao okay mwagize neza kudukurikira ndashaka ngo Imana ibongereze umugisha hama mukomeze kudusengera aho turi hose Pasya Icubahiro aho yibereye nawe ndamubwiye ati big up sana kuri kamera ndakwemeye manageri waduhaye akazi ndavuga ngo big up sana igitongore cyawe urabona yuko kiriko kirakora kandi kiriko kirakora mu munezero nishimiye kongera guhura namwe nishimiye kongera gusangira ibiganiro namwe ciao ndabakunda cyane big up sana